kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ikibazo c'abana bo mw'ibarabara ni ikibazo kimaze igihe mu Burundi, kigasa n'icabaye akayobera bahinga kuko biyongera ku mwanya. Mu bice vy'intara zo mu buraruko barenga 1000 baharugwa muri uwo mugwi, bamwe bakaba birirwa mu mabarabara bagataha bwije, bamwe mu bizu bitaheze kubakwa, ariko hakaba n'abagirirwa amahirwe yo kuronka imiryango ibaha indaro. Abo bana bakaba ari ikibazo gikomeye ku mutekano w'igihugu muri rusangi no kuba abantu ubwabo, na cane cane ku bakenyezi n'abigeme bahura nabo bakabagirira nabi, harimwo no kubafata ku nguvu. Mbega none umuti w'ico kibazo woba uwuhe kubwo rwaruka ruhurikiye mw'ishirahamwe mpuzamakungu ry'urwaruka MIJEB? Ivyo nivyo tugiye kubashikiriza muri kino kiganiro kw'isoko, mugiye gushikirizwa na jewe Vyagahungu. Ndabahaye ikaze. Abo bana bo mw'ibarabara barenga 1000 mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu honyene. Amashirahamwe yitaho ineza y'abana avuga ko hafi igice c'abo bana birirwa mu mabarabara bagataha, abasigaye bakaba birarira aho bwira bageze. Rimwe na rimwe mu kibano abo bana baragirizwa ubukozi bw'ikibi. Ido nido na Dani Claire iratwumva. Iyahoze ari intara ya Ngozi iharurwamwo abana bo mw'ibarabara baba amajana 4. Iyahoze ari Kayanza amajana 350. Nayo iyahoze ari Kirundo igaharurwamwo abana nk'amajana 3. Uko barenga 1000 rero birirwa basegerereza hirya no hino mu masoko n'imbere z'inzu z'uburiro, amabarabara adasigaye inyuma. Hari n'abandi muri abo birirwa barasura mu mayerara bahiga utwo barya. Ibibazo kuri abo bana no murengera ugeze kubabaye abo mw'ibarabara burundu bikarushiriza. Barara ku mabaraza y'amaduka canke mu nzu zitaruzura. Iyo bagwaye kiba ikibazo gikomeye. Amwe mu mashirahamwe yitaho ineza y'abana avuga ko agerageza gufasha, ariko nayo akagera igihe akananirwa. Bamwe muri abo bana barimwo ubukozi bw'ikibi. Mu mashirahamwe yitaho ineza yabo bamwe bavuga ko biba bagakubita abakobwa canke abagore bagomba kubasahura utwo bafise. Hari naho bigera bakabashurashuza ku nguvu. Ikibazo c'abo bana amashirahamwe yitaho ineza y'abana avuga ko bisa naho leta yananiwe kugitorera umuti. Amashirahamwe avuga ko ata politike nyayo yo kubitaho leta yigeze ishinga, ari naco gituma utwigoro twose tuba impfagusa. Umuhari w'urwaruka MIJEB ubona ko igwirirana ry'abana mu mabarabara riterwa n'inyifato ya leta yagiye itesha agaciro inyigisho mu gihugu, bigasongerwa isibe n'ubukene bumaze igihe kinini bwugarije abarundi. Bivugwa na Daniel Ngendakumana, umuvugizi w'umuhari w'urwaruka MIJEB. Ubwa mbere inyigisho zarateshejwe agaciro, usanga abantu bavuga bati kwiga ntibifatiswa, nkaho kwiga ata kamaro bigifise. Nivyo vyumviro bikunyurwa n'amajambo y'abategetsi bamwe batesha agaciro amashuri, aho kuyubaka nk'isoko ry'iterambere. Ica kabiri hari ubukene bwiyongereye, bigatuma abana benshi batarya neza. Ivyo bituma umwana adakora neza mu bwonko, ubwenge aho kwiyongera bugakwama. Bica bituma adashobora kwitwara neza kw'ishure, bikamuviramo guhitira cane, rimwe na rimwe agatana n'akagazuzo agatakomoka. Ikindi ca gatatu ni nko gutituruka k'ubworozi bw'ibitungwa bishemeye nk'inka, murabona ko bwasubirijwe n'imigambi itagira intumbero. Imigambi itagira intumbero nko korora isazi, korora imisiba, ivyatumye abana batakironka amata, imiryango igatakaza n'ubushobozi bwo kwikenura. Ikindi novuga ni nk'uko nk'amabarere y'ikirundi yatitutse. Uburundi bwahorana umuco w'ubuntu, umwana ntiyari uwumwe, umuryango wose waramurera. Ubu haragwiriye inzankano, ukwikunda, kutumvikana, ubuntu ntibucigishwa, ntibakigira ubuntu. Ibi byose rero bituma abana batakaza icizere, bagahungira mu bisagara aho bibaza ko hari ubuzima bwisunuruye. Ukabona aho nyene bashitseyo bagwa mu gahundwe. Kenshi usanga bahitamwo ibiyovyabwenge, ubusuma, ubuhumbu n'izindi ngeso zitabaha iteka, bigatuma naho nyene usanga babaye mu buzima budashemeye. Ikindi gikomeye cerekana ko leta ifise uruhara rukomeye muri ivyo bintu, nuko hariho guhonyanga cane cane amategeko
gusesagura amatungo ya leta, ibiturire n'ubundi bunyonyezi bikorwa cyane cyane n'abari mu nzego za leta. Ivyo rero bica bituma n'abanyagihugu icizere co kuba gitera gisubira inyuma nk'ibirenge. Umuhari w'ugwaruka MIJEB ubona ko naho impinga ikiri ndende, inyishu izoshoboka mu gihe leta izoba yitayeho ineza y'abanyagihugu mu gushiraho imigambi itomoye y'iterambere ifatiye mu kugwanya ubukene. N'ubu nyene dusubire dukurikire Daniel Ngendakumana, umuvugizi w'umuhari w'ugwaruka MIJEB. Umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'Abarundi duharanira ko abanyagihugu bosubiza amaso inyuma, kuko CNDD-FDD yarerekanye ko itagishoboye gutanga inyishu z'ukuri, uko ikora no kwikenura, gutwara nabi, gusahura igihugu. Kandi nituguma kuri uru rwego igihugu kigeze ahatemba tuzokwikangura carasunutse. Kubihagarika birashoboka, imiryango ibifisemo uruhara rwo gutanga ivyo umwana akeneye, nko kumurera agashika mu bigero, kumwigisha, ariko ivyo byose ntibishoboka iyo miryango ubwayo ari ntaho nikora, yifise ubukene canke yaremetswe ko umutwaro n'abategetsi batitaho abanyagihugu. Leta yasabwa kwerekana ko ari umuvyeyi w'igihugu, ikongera kwerekana intumbero y'ukuri mu guteza imbere abarundi, gushigikira uburimyi n'ubworozi, gushigikira igisata c'indero, no kwigisha no guhimiriza kubahiriza amavalere y'ubuntu. Ariko iyi leta iriho ubu iguma itwara nk'uko biri, nta cizere gihari. Nico gituma umuhari mpuzamakungu w'Abarundi MIJEB uhamagarira abarundi bose kurengera ubudumbidumbi barimwo, kugira twubake ubumwe bw'abagwanira ineza y'igihugu. Dukeneye guhindura ubutegetsi bw'iterabwoba buveho, ubutegetsi bwitwaza igikenye buveho, kugira ngo turokore igihugu cacu bigishoboka. Igihugu cacu kirakeneye gutabarwa, kandi ni twebwe twese biraba. Daniel Ngendakumana ni umuvugizi w'umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'Abarundi. Mwavyumvise ko leta ifise uruhara rukomeye muri urwo rugamba rwo gukura abana mu mabarabara, ariko kandi n'uruhara rw'abavyeyi nintaseswa. Nino ngaha duciye dusozerera ikigabane kw'isoko cuno musi. Mwakoze mwebwe mwese abariko barakurikira urunani rw'ibimenyesha makuru. Ikindi kiganiro ni mu ndwiza. Pierre Gahungu nije nariko ndakibashikiriza. Mugira amahoro nakagaruka. Cari ikiganiro kw'isoko.